mwaramutse nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu amuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze turabaramutsa abanywanyi b'ibiganiro byacu batubandanya kutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye baba bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ku mugabane wa Afrika ndetse n'Iburayi mwese turabahaye ikaze muri iyi weekend turi kwa gatandatu kwigenekerezo rya 14 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 abanywanyi b'ibiganiro byacu turabahaye ikaze ngaha kuri no murisha kure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya abadakoza amaguru hasi tubahaye ikaze rero mu kiganiro cuno mwanya aho twibana ndetse tukanagaruka ku makuru akomeye cyane aba ariko aravugwa canga ariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi tugaruka ku makuru yihuta abakomeje kugenda aravugwa ngaha aby'umwariko mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho cange turibandaho mu kiganiro cacu cuno mwanya jejeje kwakira amakuru akomeye cyane avuga yuko by'umwariko nyuma yuko General Major Evariste Ndayishimiye yarongoye igihugu c'u Burundi yarashitse kumenya amakuru akomeye cyane avuye mu butasi yemeza yuko by'umwariko General Aigeme Bunyoni by'umwariko yaba yarafatanyije mu migambi yose yacuze ndetse niyo yagerageje ikaza kugendera burizwamo ako yaraje kugenda afatanya by'umwariko namwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje kumenya amakuru y'ibanga avuga yuko by'umwariko yabashije kuba yofatanya n'abarimo General Prime Niyongabo asanzwe afise ijambo rikomakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse akaba asanzwe ari umuyobozi w'ingabo canke ari umugaba mukuru w'igisirikare c'u Burundi kuva mu myaka 10 iheze ibingibi by'umwariko General Major Evariste Ndayishimiye byomuteye umujinya ku buryo bukomakomeye cyane ku buryo yahise atangura gutekereza uburyo by'umwariko bwo kuba yomwirukana canke se kubyo kuba yomukura kuri akazi kiwe amakuru yihuta by'umwariko ariko aradushikira nuko mu mezi yaheze ariko yaje kugenda aramenyekana amakuru yuko by'umwariko Evariste Ndayishimiye yoba yaragerageje by'umwariko gukura ndetse no kwirukanwa General Prime Niyongabo ariko bikanga ubu noneho ngo yongeye kugerageza kuba iyo bikora kuko byaje kugenda biratangazwa nabegereye by'umwariko General Major Evariste Ndayishimiye ariko nanone yaje kongera by'umwariko yandika ibaruwa canga se by'umwariko yandika by'umwariko yatanga itegeko by'umwariko mu rwego kugira ngo abashe kuba yo kwirukana uyu General Prime Niyongabo ariko kandi iyi baruwa canga se by'umwariko iyi baruwa yanga gushigwaho umukono n'umushikiranganje wa mbere ndera ko buca ibi byaje gutuma rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye aza kugenda yibaza ndetse anatangaza by'umwariko ko hoba hariho ubufatanye bukomakomeye cyane muri abo bategetsi bivuga ko rero by'umwariko iyi dossier nubwo by'umwariko biza byaragizwe ibanga ndetse by'umwariko abacamanza ndetse n'abajejwe iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaba baraje kugenda by'umwariko by'umwariko babishyiraho akadomo bivuga ko kandi ndira ko buca iyo ba afisemo ko gukomakomeye cyane aho General Major Evariste Ndayishimiye bo baragerageje kumutembagaza mu ibanga rikomeye cyane ku buryo atakintu na gitoya yari bushe kuba yoronkaho amakuru mu nyuma yuko kandi by'umwariko General Aigeme Bunyoni yaje kugenda aratembagazwa yaje kugenda arakurwa ku mirimo yiwe akaba yaranafunzwe amakuru yaje kugenda arakurikira nibura ry'ibitoro yaje kugenda ribonekeza nubwo ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi hakomeje kugenda harakogwa ibikorwa bigiye bitandukanye bisa naho by'umwariko byari bifise gahunda yo kuzahura ndetse no gusubiza ku murongo ndetse no kugarura ibigendanye n'ibitoro byari bimaze kugenda birabura amakuru akomeza kugenda aradushikira canga se aradusumira n'ubundi aragaragaza ndetse by'umwariko akanerekana neza yuko by'umwariko kuva General Bunyoni yotabwa mu mvuto n'ubundi ibibazo by'ibitoro byakomeje kugenda biribonekeza ibi byose kandi bikaba ari bimwe mu bigaragaza neza ko iki gitoro cyari gifishe aho gishingiye ndetse kushika ubu ngubu bikaba bigaragaza neza ko cyari gifise by'umwariko uburyo cyubakitse ndetse n'abayobozi bakomakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwariko akaba ari bamwe mu bantu bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwariko mu gihe General Aigeme Bunyoni atari yori kugwa ibintu bishobora kuzakomeza birazamba ngaha muri kino gihugu c'u Burundi
Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu c'Uburusiya mu nyuma y'uko rero hamaze kugenda haramenyekana amakuru y'uko igihugu ca Ukraine cyamaze kwemererwa mu kuba cyotangura gukoresha ibitero bikomakomeye cyane ndetse hifashishije zimwe mu ntwaro ziremereye cyane bagiye bahabwa by'umwihariko n'ibihugu bibarizwa mu burengerazuba bw'isi ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida Vladimir Putin yaje gutanga integuza y'intambara ishobora guhuza igihugu c'Uburusiya ndetse na NATO, by'umwihariko yavuze yuko kwiyemeza ndetse no gutangura gukoresha ibyo bisasu ari bimwe mu bintu bishobora by'umwihariko kuzotuma ndetse bikaba ari namwe mu bintu bishobora by'umwihariko kuzakurura akaga gakomakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ni mu nyuma y'uko kandi Perezida Vladimir Putin ndetse n'abayobozi by'umwihariko barongoye igihugu c'Uburusiya bari bahejeje gutangaza neza ko by'umwihariko ingabo z'Uburusiya mu karere ka Kursk zamaze kugenda zirigarurira imidugudu irenga 100 y'ibice bimwe na bimwe byari biherutse kwigarurirwa by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara byari biherutse kwigarurirwa by'umwihariko n'ingabo za Ukraine nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turagaruka ku kiganiro mpaka rero cyahuje Donald Trump ndetse na Kamala Harris carebwe n'abasaga miliyoni 67 n'igice kimwe kuri televiziyo nk'uko biko biratangazwa, aho bivuga ko rero Donald Trump ashaka kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nga muri leta zunze ubumwe za Amerika ahanganye n'uyu Madame Kamala Harris asanzwe ari minisitiri w'intebe by'umwihariko wa Joe Biden uriho ubu ngubu. Uyu Kamala Harris yoba yarateye ingingo nyinshi cyane uyu Donald Trump. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabifuriza kumererwa neza. Tubaye ikaze muri kano gatondo by'umwihariko tubabwira ngo by'umwihariko ngakuri no munesha kuri yacu ya Bururi News TV niba utarapyonda kanditse sabone pyonda kugira ngo ubashe kuzajya urabana natwe 5 kuri 5. Abatwumviriza bari mu Burundi, mu bihugu bigiye bitandukanye by'ibibanyi, abari muri Kongo, abari mu Rwanda, abari muri Uganda, Kenya ndetse na Tanzania, mwese turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese turabayifuriza kumererwa neza cyane. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose turabahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero pyonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi utanga igitekerezo ukandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Duhejeje kwakira amakuru akomeye cyane, amakuru by'umwihariko yaje kugenda arakura umutima batari bakeya aho ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara uko itumvikana hagati y'abarongoye iki gihugu. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye ahejeje kumenya amakuru y'ibanga y'uko witwa General Prime Niyongabo mu buryo budasubirwaho by'umwihariko yagiriye ikizere akamuhereza inshingano zikomakomeye cyane ndetse bikaba byaranamugize umuntu ukomakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko bikaba bimaze kugera ahantu bidafise igaruriro. Biravuga ko by'umwihariko General Prime Niyongabo yaba ari umwe mu bagize ndetse banateguye ndetse banatanze buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo General Guillaume Bunyoni abashe kuba by'umwihariko yagerageza gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko by'umwihariko uyu mugambi iyo baba baratanguye kuwucura by'umwihariko ubwo bamenyaga neza yuko by'umwihariko Pierre Nkurunziza umuhisi w'igihugu cy'u Burundi nyine yarozarongora icyo gihugu yarafise gahunda yo kugira uyu mutegetsi uzamusimbura. Kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira rero ngo nibwo batanguye kugenda baracura uyu mugambi cyane yuko General Guillaume Bunyoni yarakoze no kwireta ya Petero Nkurunziza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumi na gatoya rero by'umwihariko akomeza kugenda adushimangira ndetse anadusumira yuko uwo mugambi yabuzamukanye ndetse kugeza ubwo agiriye ikizere by'umwihariko n'uyu mutegetsi Evariste Ndayishimiye. Amakuru avuga ko rero abategetsi bakomakomeye cyane by'umwihariko aribo bakomeje kugenda baribonekeza muri uyu mugambi, ariko mu ibanga rikomakomeye cyane ku buryo by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye atakintu na gitoya yari kuba yamenyaho. Ni umugambi wari uhuriweho n'abategetsi bakomakomeye, icakora bamwe baragiye banyuruzwa abandi baricwa ku karubanda, ariko kandi banga no kuba bohabwa ubutungane nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara. Mu minsi iheze nibwo hakomeje kugenda harumvikana inkuru mbi cyane, inkuru yavugaga yuko General Major Evariste Ndayishimiye iba yaragerageje by'umwihariko gukura by'umwihariko kuri izi nshingano General Prime Niyongabo zo kurongora igisirikare cy'u Burundi, ariko ntibiyaza gukunda. Ni mu nyuma y'uko rero haje kugenda hagerageza aho yaje kugenda arasinya ibaruwa imwirukana, ariko by'umwihariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca
yanga kuba yoshyiraho umukono kugira ngo bibashe kuba byo kwemezwa. Ibi byose rero byaje kugenda birakomwa mu nkokora. Amakuru yihuta duhejeje kwakira nuko by'umwihariko hari ayandi matohoza yaramaze imisi arakorwa mu buryo bw'ibanga, bivugwa yuko kandi ari amatohoza akomakomeye cyane by'umwihariko bivuga ko ari amatohoza akomakomeye cyane ndetse yanagizwemo uruhare na Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi wa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ubundi bavuga ko uyu nguyu ari wafise ijambo rikomeye, ijambo rya nyuma yica akanakiza nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse byanavuzwe yuko rero ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomakomeye cyane mu kugarura generali mu kugarura Colonel Alfred Innocent nk'uko bikomeze kugenda biratangazwa, mu nyuma yuko nawe yari amaze igihe yarayirukanwe mu mabanga makuru y'igihugu. Amakuru avuga ko rero by'umwihariko yavuze yuko uyu mugabo atari kuba bamugandagura cyangwa ngo bamuhaze inyuma, mu gihe Angelina Ndayishimiye yumvishije Evariste Ndayishimiye yuko by'umwihariko uriya mugabo ari umwe mu babafashije mu kuba barashitse ku butegetsi. Baganywe nawe rero mu bihe byo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, yarababereye umuhanuzi ndetse yanakoze n'akandi kazi kenshi, ibyatumye rero by'umwihariko bagerageza ko bamugarura nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Nubwo aho ari gukorera rero by'umwihariko atamabanga menshi afise y'igihugu, amakuru akomeza kugenda dusomira avuga ko rero by'umwihariko mu nyuma y'uko amatohoza yarahejeje kurangira ndetse hakagaragara andi makuru mashyashya agaragaza neza ko General Prime Niyongabo yaba yarafatanyije n'abarimo General Guillaume Bunyoni mu gushaka guhitana ndetse no kugandagura no gutembagaza by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. By'umwihariko bakaba baje kugenda barafata gahunda yo kongera kumwirukana mu buryo budasubirwaho. Ni amakuru gushika ubu ngubu by'umwihariko ariko aracicikana ndetse aranyuranyuranamo ku mbuga ngurukanabumenyi. Hari amakuru icyakora ateye ubwoba yaje kugenda arashyirwa ahagaragara, aho ku yindi nshuro n'ubundi uyu mutegetsi akaba umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca by'umwihariko yaje kongera kwanga gusinya by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa mu rwego rwo kugira ngo uyu mugabo abashe kuba yo kwirukanwa. Ibi byaje gutuma rero by'umwihariko hategurwa inama y'igitaraganya kugira ngo babashe kuba hahubazwa uyu mugabo impamvu ayanga gusinya, cyane cyane iyo bagiye kwirukana uyu mugabo asanzwe afite ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Umwe mu bayobozi bakomakomeye cyane mu bajejwe inzego z'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi yaje kwemeza ko Evariste Ndayishimiye yongeye by'umwihariko kongera gushira umukono ku itegeko rikura General Prime Niyongabo ku mabanga y'umukuru w'igisirikare, maze umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca aranka gushiraho umukono. Aho rero by'umwihariko niho hakomeje kugenda haravugwa amakuru akomakomeye yuko by'umwihariko abo bategetsi bombi baba barahuriye ndetse baba bari mu mugambi ukomakomeye cyane wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva nk'uko biko biratangazwa. Amakuru dufise by'umwihariko aremeza ko General Major Evariste Ndayishimiye arashaka kwirukaho cyangwa kwikura ko rero General Prime Niyongabo. Ayo makuru by'umwihariko akaba akomeza kugenda yemeza ko abasirikare bamwe na bamwe rero benshi bashyigikiye General Prime Niyongabo, abasirikare bandi bakaba bari ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye. By'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bamwagiriza ubusumwa bwinshi cyane, by'umwihariko ubarongoye by'umwihariko kandi bakaba bavuga ko ari we yari yarabujije by'umwihariko ko bakora ko boronka agashahara kinusuye vuba. By'umwihariko bikaba bikomeza kugenda binatangazwa neza yuko by'umwihariko amakuru yandi akomeza kugenda adusomira avuga ko General Major yoba ariko aragerageza by'umwihariko ndetse aranavuga yuko by'umwihariko we yatahuye amakuru y'ibanga avuga ko yoba yarari mu mugambi wo kumutembagaza ku butegetsi, kandi by'umwihariko atakintu n'ubundi uko bikomeje kugenda biragaragara atakintu na kimwe bigeze babihindura, nubwo General Guillaume Bunyoni babashije kuba baramukura mu nshingano ziwe. Nk'uko bikomeje kugenda byibaza, abantu bakomeje kugenda bavuga bati koko Evariste Ndayishimiye azashobora kwikuraho uwo yabereye by'umwihariko partenaire ku bugeni nk'uko biko biratangazwa, kuko General Niyongabo yoba ageze aho ashaka kwikuraho cyangwa se kwirukanwa. General Ndirakobuca se we yoba yaramaze kugangura by'umwihariko akanga ingingo z'umukuru w'igihugu. Nimba rero Evariste Ndayishimiye adafise umukuru w'umugambwe niyumvikane by'umwihariko n'umukuru w'igisirikare
gisirikare akanyuranya n'umushikiranganje wa mbere azoba asigaranye nde? Ese ubutegetsi ashobora kuba iyo bukora gute? Ibintu nk'ibi ngibi kandi bibyara ikintu cibi cyane cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ibihangange rero bicungana bikabana bimeze nka bugabo bwigaba, by'umwihariko hakabura ufata ingingo ziciza igihugu. Umugani wa Jacques Bigirimana, umukuru w'igihugu narinde gushika ubu ngubu arashigikiwe n'abasirikare bato bato cyane, arashigikiwe kandi n'abanyagihugu, ariko kandi atinya gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu. Ariko kandi hakaba hari n'andi makuru akomeza kugenda avuga ko ibi byose byaba biri mu kuboko kwa Angelina Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bokuraho General Prime Niyongabo, bitewe n'uko babashije kuba botahura ko ata kintu kiza afitiye General Major Evariste Ndayishimiye. Bakaba bashaka yuko by'umwihariko Colonel Alfred rero by'umwihariko ariwe bogira umugambi mukuru w'igisirikare cy'u Burundi. Icakora by'umwihariko biteganyijwe ko hoza gutegurwa inama ikomakomeye cyane, inama ishobora kuza kurabirwa hamwe ndetse no kubaza uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca impamvu adashobora kuba yotera umukono cyangwa se ngo abashe kuba yosinya by'umwihariko kwibaruwa yirukana abategetsi bamwe na bamwe. Ibi bigaragaza uko utumvikana hagati y'abategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twerekeze by'umwihariko ngaha muri iyi ntambara ikomeje kugenda irafata intera. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yaratanze umuhuro ku bihugu biri mu miryango ya NATO, avuga ko rero nibikomeza gufasha Ukraine kurasa ku butaka bw'Uburusiya rero bizaba bisobanuye ko rero byinjiye mu ntambara y'igihugu rero mu buryo bweruye, bityo akazafata ingamba zikwiriye zo guhangana n'icyo kibazo zishobora kuganisha ku ntambara hagati y'impande zombi. Nk'uko biko biratangazwa, Ukraine yari maze iminsi irakoresha ibisasu by'ibihugu biri mu muryango wa NATO mu kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Ibyo bisasu bitangwa n'ibihugu birimo rero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'ibindi biri mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya, byose byibumbiye mu muryango wa NATO nk'uko biriko biratangazwa. Iki kibazo kandi kirimo kirafata indi ntera mu buryo rero iraswa ry'ibi bisasu rimaze no kwica abanyagihugu benshi mu Burusiya, ibituma kandi benshi bibaza amaherezo y'iki kibazo. Perezida Vladimir Putin yavuze yuko kandi Ukraine idafise ubushobozi bwo kurasa imbere mu Burusiya. Ibi ngibi bikaba bishoboka by'umwihariko gusa iyo yahawe amakuru y'ubutasi na satelite z'ibihugu biri muri NATO, kandi kurashisha intwaro zayo zikomeye nabyo rero bikaba bikorwa n'abahanga by'umwihariko baturuka mu bihugu bya NATO, kuko rero Ukraine idafise ubushobozi bwo kurashisha ibyo bisasu rutura nk'uko biko biratangazwa. Kubera izi impamvu zose uyu muyobozi rero yavuze ko by'umwihariko mu gihe ibihugu bikomeza ibihugu bya NATO rero bizaba byinjiye mu ntambara mu buryo bweruye n'iki gihugu cy'u Burusiya. Ati ico cemezo nikiramuka rero gifashwe by'umwihariko bizaba bisobanuye ko rero NATO iri kugira uruhare rukomakomeye cyane rweruye muri iyi ngwano. Kwinjira rero mu ntambara kwabo bizahindura imiterere y'intambara mu buryo rero bufatika. Yongeyeho ko kandi by'umwihariko ati tuzafata icemezo gikwiriye rero kizaba kijyanye n'ibibazo turi guhangana nabyo nk'uko biko biratangazwa. Ibi ni ibyaje kugenda biravugwa by'umwihariko na Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu cy'u Burusiya. Ni mu gihe kandi aheruka no gutangaza ndetse no kugaragaza neza ko by'umwihariko igihugu ciwe kirimo kugerageza kongera kwigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye bari baramaze kugenda baratakaza, by'umwihariko aho amakuru yihuta yavugaga yuko ndetse akanagaragaza neza yuko bimwe by'umwihariko bimwe mu bice bigiye bitandukanye bari baramaze kugenda baratakaza mu karere ka Kursk ubwo hagagaga igitero gitunguranye, by'umwihariko byaje kugenda biratuma by'umwihariko habaho guhunga kw'abanyagihugu bamwe na bamwe, bikaba byaje kugenda by'umwihariko bivugwa ndetse binatangazwa neza yuko by'umwihariko bamaze kugenda bigarura imidugudu irenga 100, ndetse amakuru yihuta akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ingabo za Ukraine zikushobora kuza gutsindwa. Andi makuru yihuta aradusomera aravuga yuko by'umwihariko ingabo za Ukraine zo zaramaze kugenda by'umwihariko zemererwa gukoresha zimwe mu ntwaro kirimbuzi. Andi makuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusomera aragaragaza ndetse akanavuga yuko by'umwihariko nga muri kino gice
by'umwihariko minisitiri w'intebe w'Ubwongereza by'umwihariko araza kugirana ikiganiro na Perezida Joe Biden muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo barabire hamwe uburyo bashobora gukomeza gutera inkunga ndetse no kwemerera iki gihugu gukoresha zimwe mu ntwaro. Mu minsi iheze byavuzwe ko rero indege zitagira abaderevo zaba zaragabye ibitero bikomakomeye cyane ku mugwa mukuru w'igihugu cy'Uburusiya i Moscow. Ikigo rero gikora ubushakashatsi mu by'itangazamakuru cyitwa Nelson Holding Press caratangaje ko abantu bagera ku miliyoni 67 n'igice kimwe bararebye kuri televiziyo rero ikiganiro mpaka ca mbere cahuje wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, nyine wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko ndetse na vice perezida uriho ngubu Kamala Harris, rwari mu rukerera rwo kwigenekerezo rya 11 by'umwihariko nzeri umwaka wa 2024 nibwo ico kiganiro cabaye. Cyatambukijwe rero imbonankubone kuri televiziyo ya ABC News kiyobogwa n'abamenyesha makuru barimo nka Davis Muila ndetse na Lindsay Davis. Cabaye kandi mu buryo butari busanzwe kuko rero ari ubwa mbere mu mateka iyi biganiro rero cyabaye nta bayoboke b'amashyaka ahatanye bahari nk'uko biko biratangazwa. Abarebye iki kiganiro mpaka rero baruta cyane abarebye icahuje Donald Trump ndetse na Perezida Joe Biden, by'umwihariko n'abarenga miliyoni 51, ariko kandi bari bake ku barebye icahuje Trump ndetse na Hillary Clinton mu mwaka wa 2016 cyarebwe n'abarenga miliyoni 84 nk'uko biko biratangazwa. Abantu bafise rero imyaka ishika kuri 55 kuzamura nibo bari biganje kuri muri miliyoni 67 n'igice kimwe zakurikiranye ico kiganiro zikurikiranya by'umwihariko hagati ya Trump ndetse na Kamala Harris, kuko bangana na miliyoni 41 n'ibice bitatu. Aho hagati y'imyaka 35 na 55 bangana na miliyoni 16 n'ibice 9 nibo bakurikiranye ico kiganiro, mu gihe abafise imyaka iri hagati ya 18 na 34 bakirebye bangana na miliyoni 6 ndetse n'ibice 5. Iyi mibare ya Nelson Holding Press ni iyabakurikiranye ico kiganiro kuri televiziyo, kuko rero by'umwihariko hatabariwemo abarigikurikiye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni ikiganiro bivuga ko rero by'umwihariko Donald Trump asa n'uwatsinzwe ku buryo by'umwihariko byajwe kwemezwa neza yuko uyu mugabo adashobora kuzongera kwemera ikindi kiganiro gishobora kuzabahuza, mu nyuma y'uko amakuru akomeza kugenda adusumira agaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko uyu mugabo yaba yarahuye by'umwihariko n'ingingo zikomakomeye cyane z'uyu mugore ufise ijambo rikomeye cyane, ndetse binavugwa ko afise amahirwe menshi cyane yo kuzotorerwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka kuko bireko biratangazwa. Kamala Harris asanzwe ari vice perezida wa Joe Biden, mu gihe Donald Trump rero by'umwihariko yahoze arongoye iki gihugu. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.